tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Mariko mukoroni warampemukiye, Mariko nagutwayike warampemukiye, Mariko uri njyajya warampemukiye, Mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, Mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutera ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2023. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura akahise wubake ibirama, ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. yaje kumugoroba Mariko ansaba indaro, ndamubwira nti karibu twebwe dukunda bashitse, twamwogeshe ibirenge turanamuzimanira, ndamuha no kumutsama turasasara ryama. Ku ntwaro ya cami Uburundi bwari burongowe neza hakurikijwe ibwirizwa nshingiro. Ibikorwa byinshi ahanini bikaba byarangurwa n'abanyamabanga b'ibwami. Mbega abo banyamabanga bari bande? Batogwa gute? Batogwa mu miryango yihe? Mbega hoho bakamanganiye hehe? Nibyo tugiye gukurikirana muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Kino kiganiro tukaba tugiye kugikorana na mugenzi wanje Prince Romain. Ndabaramukije. Mwaramutse neza Frank, kandi ndaramukije n'abariko barakurikirana kino kiganiro. N'umushinga naye Kiki Daniel Ngendakumana. Ndabaramukije. Ndabaramukije nanje mwakoze no kuntumira muri kino kiganiro. Kandi ufise n'icese gishasha ciza kandi kiryoshe cyane. Hari umuntu ari bwabikubwire? Nibaza ko atabenshi bari bwacumva, ariko kuba kiryoshe cyane ndabizi kuko nije nacanditse, nanye ndazi ko kiryoshe cyane. Ego cyane, kandi nuko uno munsi tuza kucifashisha kuko ibyinshi tuza gushikiriza muri kino kiganiro birimwo muri ico cese cya Kiki Daniel. Turi kandi n'umwigisha wacu ari we muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, murakoze gusubira kudutumira muri iki kiganiro. Turizeye ko tuza kuganira neza n'abatwumviriza batahure ivyo tuza kubashikiriza. Murakoze. Banyamabanga mwagiye, ndi umwana w'u Burundi ndabahaye bwakeye. Mwaramutse. Nimuze mutwigishe ubuntu bwa sogokuru, ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo, amahoro n'ubupfasoni n'ubu
byaragiye ibanga rimuze. Ico cese nk'uko muhejeje kumva agace kaco kitwa abanyamabanga mwagiye hehe, ni cese c'umushingantahe Kiki Daniel Ngendakumana aherutse kwandika eka no gukora muri studio, ariko kumbure ndibaza benshi ntibaracumva. Ico cese wagisohoye bigenze gute? Wacanditse wifuza ko gishika kuki, ko kimarira iki abarundi? Murakoze cyane. Icese cyanjye nakise abanyamabanga mwagiye hehe. Nafatiye ku bibazo bihari muri kino gihe, mfatira ukuntu mu nzego zitandukanye hari aho usanga hari ibibazo badatunganiriza neza umurundi nk'uko yavyifuza. Mfatirana cyane cyane ko uburundi bwaramyeho kuva kera na rindi. Uburundi bwaratewe n'abakoroni, abakoroni baragira igihe baragenda. Ubu dufise ibice bitatu bigize ubuzima bw'uburundi. Ushaka kumenya icatumye haba ibibazo nk'ibi, birasaba kumenya mbega ibibazo bitaraza uburundi bwari butunganije gute. Je rero nakoze ubushakashatsi bwanje, menya ko kera aho hambere hariho umugwi w'abantu bitwa abanyamabanga. Abantu bitwa abanyamabanga bari bafise ibintu byinshi bajejwe mu itunganya ry'igihugu. Abanyamabanga nibo urwego rw'umwami, nibo n'abatware, nibo bari barujejwe, nibo bamenye umwami icyo azoba ajejwe inyuma y'imyaka 10, imyaka 50, imyaka 100, bakamutegura kuva kivuka gushikashike kuri ubwo butegetsi. Hama hagira icyo amaze, hageze ko hava nibo bamenya n'ingene azohava n'ingene azosubirizwa. Abanyamabanga rero kuba tutababona, n'abantu batavuzwe cyane, n'abantu atahantu ushobora kumenya ngo naka ari umunyamabanga, kandi iryo banga bari bafise, bari basanzwe barihererekanya uko imbyaro zigenda zikurikirana kurunganwa ku rundi. Ni ukuvuga ko ntidushobora kuba tubuzemwo abantu bazi ukuri nyako ku byadushikiye naho uburundi bwaguriye mu isanganya. Kuko no munsi dutanatana ku mikomo, uzabumva umuntu avuga ngo ni naka yabizanye, ngo ni naka yatugize ibi, ngo ni naka yatumye ngo mu Burundi ngo umugwi munini w'abantu bakenye, ngo naka niwe ngo yatumye ngo haba inzara, ngo naka niwe yatumye ngo abantu bicana, ngo naka niwe yatumye duhunga, ngo naka niwe ngo byagenze uko. Abanyamabanga n'abantu babizi byose, n'abantu bari bazi. Ndakeka kwanza none yemeza ntarinze no gushiramo gukeka ko iyi myaka turimwo n'indi myaka izoza bari bazi kizoba, kuko bari bazi ukuntu Burundi bugenda bukura. Bari abantu bafise amakuru ahagije, bari abantu bazi gutohoza, bazi no kugendereza, bagendeye no kubihe, bakavuga bati Uburundi twifuza ko zoba bugeza iki gihe. No kubaza ukuntu nta rugamba yagwanye akagura imbibe ukuraho, aho abari imbere yiwe bagejeje, we yasize hagujije inshuro nyinshi. Ivyo rero ntivyari ivyiwe bwite, yaravyigishijwe, yarabiteguwemwo, nta bandi babikoze atari abanyamabanga. Ntawo kwibaza ukuntu Mwezi Gisabo yo baragwanije abazungu imyaka 7 yose, nta bandi bantu bari bamufashije gutegura ico kintu, barabifisemo uruhara. Nta muntu rero yokwibaza, yokekeranya ko kuba Uburundi bwaranyazwe ibice bitari bito bikaja mu bindi bihugu, abanyamabanga twarababuze ngo ivyo bintu babikore. Muri kino gihe rero urwego rw'abanyamabanga twokarugereranije n'urwego rw'abashinga amateka, ubwo iryo banga bararizi, bararigendera, bagigishijwe. Umuntu ashobora kuba umushinga amateka kubera ko yashoboye gusororera abantu batari bake kugira ngo baze bamuhe amajwi. Abanyamabanga suko vyari bimeze. Umuntu ashobora kuba umushinga amateka atazi n'ibwirwa nshingiro ico rivuga nico ritegekanya.
umuntu ntashobora kuba umushinga amateka atazi Uburundi aho buja, atazi ibindi bihugu bidukikije, bigamije iki, bihanze amaso hehe. Kuba rero dusubira inyuma nk'ibirenge, turabura abanyamabanga rero jewe ndibaza, nkabaza uwo ari we wese, nkongera nkabaza nabo nyene ubwabo kuko ntibabuze, barahari abakomoka kuri abo bantu ko batatwibwira. nk'uko tuvyumvise umushinga ntaye Kiki Daniel yabyanditse. Mbega abanyamabanga baroye hehe? Umunyamabanga niki? Umunyamabanga yari afise akahe kazi? Ayahe mabanga mu gihugu mu Burundi? Mbega uguzimangana kwabo byavuye kuki? Home Prince, niki wobuzi ku banyamabanga? Jewe ku kintu kijanye n'abanyamabanga nta kintu na kimwe ndabizi ko, gusa narabyize ndanabisoma numva ko kera hari abanyamabanga. Rero nta kintu na kimwe ndabizi ko, ahubwo ko dufise amahirwe turi kumwe n'umwarimu wacu Dr. Nagomba adufashe adusobanurire ko ikintu, kuko abanyamabanga sindabizi, sinzi batogwa mu gute, bapfa hehe. Aho hantu niho nshaka kumenya menye abanyamabanga bakora iki. Murakoze. Ego cyane, dufite amahirwe muri kino kiganiro menya kahise wubake ibirama. Tugiye kumenya kahise, tugiye kumenya abanyamabanga. Dr. Alphonse Rugambarara, mwodusigurira neza umunyamabanga cyangwa abanyamabanga niki, gisigura iki, batogwa gute? Urakoze cyane. Muri iryo jambo abanyamabanga hari ijambo rikomeye kandi ryari rikomeye aho hambere, ni ijambo ibanga. Ibanga rero ni ibanga ry'iki, ni ibanga rya hehe, nico abantu bakwiye gutahura cyane. Aho hambere hari novuga imirwi y'abari bajejwe iby'intwaro, bari bakomeye cyane kuko nibo bari bafise amabanga y'igihugu. Abambere nabo muriko murabaza abanyamabanga, turaza kubigarukako. Aba kabiri n'abashingantahe, nabo bari bafise ibanga rikomeye cyane, rikomoka kuri Sacega, ryari ryo gutunganiriza koko ibijanye n'amatati i Burundi, n'intumbero inzego zose zotegerezwa kubaha mu gihe bariko barakorera Uburundi. Abandi bari bajejwe ibanga rikomeye n'abari mu rwego ibishegu n'imandwa na kiranga, ni ibintu abarundi batazi, badatahura, bijanye n'ukwemera kw'abarundi. Naryo nyene ryari ibanga rikomeye ryigishijwe kuva kera, kandi abarundi nka bose bagendera, si n'abarundi gusa, muri aka karere kose bita k'ibiyaga binini, byari bihari mu ngoma tuzi muri aka karere. Rero tugaruke ku banyamabanga. Abanyamabanga nk'uko iryo zina ribivuga, bari bajejwe ahanini amabanga yose ajanye n'intwaro nyamukuru, intwaro y'umwami. Uwatanguye koko urwo rwego, nitugwite urwego rw'intwaro, yabitanguye kuri Ntare Rushatsi, yari umugendanyi wiwe yitwa Mitimigamba. Mitimigamba ni umuntu yari akomeye rwose, bagendanye na Ntare, yava mu bwoko bw'abajiji
akaba yaramuherekeje gushika aho bashinga intwaro ya Ntare Rushatsi. Iyo ntwaro yaje habaye akajagari mu gihugu nise Burunga. Ico gihugu catwarwa n'abami babiri, Jabwe na Soro bavukana, ariko baragwana haba akajagari. Rero kuva aho habereye ako kajagari, abafashije Ntare Rushatsi bari bamwigishije ingene koko intwaro kugira ngo irame, inkingi iyo ntwaro yotegerezwa kugenderako. Inkingi ya mbere bashizeho yari inkingi ijanye n'amategeko agenga igihugu, agenga ubwami. Ubwa mbere ukuntu umwami ashikira ingoma akimikwa. Ubwa kabiri ingene umwami ava ku butegetsi hakimika ubundi. Ubwa gatatu ingene bategura uwo batoye ko azoba umwami. Ubwa kane ibijanye na porogaramu y'umwami. Iyo porogaramu y'umwami abarundi ntibaratahura ahanini yuko ajya amazina yaje ava kuri Ntare Rushatsi. Hari Ntare, Mwezi, Mutaga na Mwambutsa. Ajya amazina afise porogaramu. Mu byo yavuze Kiki Daniel avuga Ntare Rugamba nyine yaguye, nta wundi yari kubishobora atari uwitwa Ntare, ko yaba yateguwe muri iyo porogaramu yategerezwa kurangura. Aha rero murumva ivyo mpejeje kuvuga bine ko bikomeye rwose mu ntwaro ya kera y'u Burundi. Tubona dukwiye no gusubira kurahura ko tubonye ingene abazungu baje kubisambura. Abanyamabanga rero bari bakomeye, ni naco gituma aho umuzungu aziye yatanguye gusambura urwego rw'abanyamabanga. Kandi abasomere icyanditswe mu gitabo Histoire du Burundi cyanditswe na Jean-Pierre Chrétien. Reka ndabivuge mu Gifaransa ndaheza nabisigure mu Kirundi. Yanditse avuga ati l'ensemble des hommes des secrets, les secrets amabanga, jouaient un grand rôle dans la marche du royaume. L'État était organisé dans la conscience des gens autour des forces du sacré. Et ce n'est pas un hasard si le régime colonial livra une guerre sans merci contre les Banyamabanga, garant de la continuité idéologique de la communauté politique burundaise. Murumva aya majambo araremereye cyane, aratubwira rwose ingene abanyamabanga ari bo bari inkingi ya mbere nyamukuru yo gutunganya intwaro mu Burundi, gutunganya inzego no gutunganya imbone vision ya politiki y'u Burundi. Kandi bakavuga yuko leta y'aho hambere uko bayitunganije amabanga n'ibijanye no kwemera kwabo.
tuvuze les forces du sacré ni ukuvuga ko kwisunga inkingi zibiri za filozofi, imana n'ubuntu, ni ikintu kumbure tuzogaruka ko no hanyuma. Rero muti abanyamabanga ni bande, batogwa gute, bakora ibiki? Abambere ntangurira ko n'abitwa abaganuza, uko abanyamabanga bari mu bice bitandukanye kandi bava mu miryango itandukanye tuza kuvuga. Abaganuza n'abari bajejwe iby'umuganuro. Umuganuro yari umunsi mukuru uhambaye aho hambere, werekana ingene umwami wa mbere Ntare muri iyo ntwaro nshasha, kuko tubivuge ni intwaro nshasha yavuye mu ngwano yari irikiraba hagati y'abami baho hambere. Iyo ntwaro nshasha rero yatanguranye n'umuganuro. Muri uwo muganuro abari bujejwe abaganuza bakuru bari batatu. Hari uwo bita Ntare wa Nkoma, uwo bita Ntare wa Kirwa, uwo bita Mwambutsa wa Mugamba. Abo bantu batatu bari bakomeye cyane. Abo bose bava mu muryango w'abajiji. Iyo tuvuze Kirwa, abantu ntibatahura neza icyo ari cyo. Kirwa bwari ubwami bwari bukomeye aho hambere, bwavuyemwo ubushakashatsi bwarabunyeretse yuko dufatiye hamwe u Rwanda, u Burundi, Ubuha, naho bavuga Ntwero yavuye aho hakurya ubu ari muri Kongo, Ubwari, aho hose hari royaume de Kirwa yagiye kugaburwa mu bami batari bake, ahenshi bari bafise ibyo basana. Abo baganuza rero uwo batanguriye nk'uko nabivuze yari Imitimigamba, nibo bari bajejwe cyane rwose gutegura umwami, nibo bari bajejwe ibijanye byose no kubahiriza iby'ibwami. Abandi bakurikira abo bita Abanyange, hariho umuryango witwa Abanyange, bari bajejwe intatemwa z'umwami. Ahanini ijambo abiru i Burundi biratandukanye gatoyi no mu Rwanda, kuko abiru nabo bose abanyamabanga ino mu Rwanda bavuga ati nabiru. Ariko i Burundi abo twita abiru bari bajejwe cyane ibijanye n'urupfu rw'umwami. Ibijanye n'urupfu rw'umwami ni ibijanye no hamwe bavuga guha ubuki umwami hageze ko atanga, babonye yuko uwumusubirira bamuteguye bikwiye, nibo babikora. Icyo ni cya mbere. Ikindi bakora kwari gutegura umwami kumushingura. Ikindi cya gatatu, nibo bacungera intatemwa y'umwami.
nibo bari bazi amazina y'umwami bakayavuga bakayatondeka bakamenya akahise k'abami uko bagiye barakurikirana. Babita rero abiru canke abanyange. Iryo jambo niyo ryasigaye risigura umuryango wabo, abanyange. Abandi banyamabanga bari bakomeye n'abari bajejwe ingoma. Murazi icyo ari cy'ingoma. Ingoma niyo yerekana, ni nk'uko twovuga ibendera ry'igihugu n'ibijanye byose. Mu gifaransa bavuga reso, byerekana iyo bagize amasinyatiri ya leta. Twovuga yuko abo nibo bari babijejwe. Abajejwe ingoma rero twovuga ko barimwo ibice bitari bike mu miryango itandukanye. Abambere bari bakomeye novuga ko ari abatimbo. Abatimbo ni umuryango wari ujejwe gutegura ingoma. Nibo bari bazi ibiti ingoma ibazwamwo, nibo bari bazi gukana, nibo bari bazi ibijanye byose byo gukora ingoma. Aba kabiri bari bakomeye ku bijanye n'ingoma nabo twita abitwa abanyuka. Abanyuka bakomoka ku witwa Kinyuka. Uwa mbere yitwa Kinyuka, yari umushubi. Uyo rero Kinyuka niwe aho hambere bajeje ibijanye na novuga mu gifaransa intendance ku Kirimba ibwami. Nibo bamenya ibijanye na programme y'umwami, nibo bamutegura, nibo bategura mu ntara azotemberamwo, bagatuma intumwa bati muganwa naka umwami azoza ngaho ahamare igihe. Ibijanye byose na protocole na intendance bari abanyuka. Abanyuka rero nabo bavuza ingoma. Bari bafise imirisho ikomeye ibwami ijanye n'ibyo bya protocole na intendance. Iyo bavuze umurisho mu ntaka, tuvuge nk'umurisho witwa Ganzasabwa, bawuvuza kugira ngo umwami avyuke ibambure atangure kuja mu mirimo. Iyo Ganzasabwa yari ukumwibutsa ibyo ajejwe mu gihugu. Misi yose yategerezwa kwamazi yuko ni Ganzasabwa amenye ko aganza ariko yemera gusabwa. Cyari ikintu gikomeye cyane. Abandi muri ivyo vy'ingoma ari bajejwe ico bita ibigabiro. Hariho rero ibigabiro by'abatimbo, ibigabiro by'abanyakarama, n'ibigariro by'abanyuka bitandukanye. Turabye mu gihugu hari nk'ibigabiro bitandatu. Twovuga Banga, Higiro, aho za Makebuko n'ahandi. N'iburunga yari ihari hambere aho. Abo rero nibo bari bajejwe kuko amabanga ajanye n'ivy'ingoma, gucungera ibyo bigabiro. Ibigabiro ahanini naho abo bami ba kera bashoboye nko kuba
hakabera ikintu gikomeye nk'ingwano yabaye umwami agahitsindira baharashira ibigabiro ko herekana yuko ingoma yahaganje, hakaba rero ibigabiro by'ingoma. Nabivuze kare, atari abo batimbo nta bandi bari bajejwe gutegura gukora ingoma. Izo ngoma rero barazishikana ibwami, umwami akaba ari we azirungika mu bigabiro bitandukanye, abo banyuka n'abanyakarama n'abatimbo bakaronka izo ngoma. Abandi banyamabanga bari bakomeye na abaraba ivyerekeye ubupfumu. Ubupfumu buri kwinshi, hari ubupfumu bwo kuvura, abari bajejwe kuvura umwami n'abari ku kirimba, bari abapfumu b'ibwami. Hakaba bari bajejwe iyo hageze ibyo gupfumura, abo novuga mu Gifaransa les sacrificateurs. Abo nabo bari mu miryango ibiri nayo yari ikomeye muri ico gihe y'Abahima, Abagara n'Abasigi. Hariho n'abandi rero bari bajejwe ibyo byo gupfumura ahanini mu bijanye n'imvura, abavurati b'ibwami bari bakomeye cyane. Urumva ko abanyamabanga koko bari bajejwe ibijanye no ku kirimba, ibijanye no gutunganya intwaro mu gihugu. Nico gituma rero abazungu baje bashaka gusambura igihugu cacu, babonye ingene umwami yabananiye kwica, barondeye aho umwami afise inguvu, basanga naho nyene muri abo banyamabanga niho hari inguvu z'ukuri z'igihugu. Hari bamwe rero bahora bavuga ko abakumiwe n'ubukoroni bari mu moko, ayo moko abazungu bahinze mu bwoko bw'Abahutu. Aha imiryango navuze yose ntabwo ari iy'Abahutu. Naha kuvuga ngo imiryango y'Abahutu canke y'Abatutsi sibyo namba, uko aho hambere turazi yuko ubutegetsi, ibijanye n'ibi byose turiko turavuga, byatangwa bisunze imiryango. Iyo mvuze rero abaganuza, abajiji ahanini ndashiramwo abahanza, abavumu, turavuga abanyange ni izina ry'umuryango, turavuga abatimbo ni izina ry'umuryango, turavuga abanyuka, turavuga abanyakarama, bari bajejwe ibyo bijanye n'ingoma. Aho hose sinigeze mvuga n'umututsi canke n'umuhutu, kuko nta kamaro byari bifise aho hambere. Bavuga ati umwami akubaza umuryango, ntakubaza ico waraye uriye. Ico waraye uriye nico kikwereka kuri umuhutu wa naka canke umututsi yigenga, nta bindi. Aho niko umugani ubivuga, nuko iyo abarundi babimenya hakiri kare ntibari kwemera gusamburwa ku bintu bidafise umutwe n'amaguru, kuko abakera bari baranabisiguye imbere.
umuryango niwo wari ukomeye cyane. Umuryango niwo wagize politike y'u Burundi, umuryango niwo wubatse mu Burundi. Ibyo abazungu baje bazana ngo abahutu, abatutsi, abatwa, novuga ni n'abatwa n'umuryango. Umuryango wari ujejwe ibintu bikomeye mu Burundi bijanye n'ivyo Umurundi yari akeneye. Kutamenya yuko umutwa yari afise akamaro ni ukudatahura neza uko aho hambere ubuzima bwari buri. Ninde Murundi yashobora guteka batabonanye n'umutwa? Ninde umuganwa yashobora kuronka ingabo zikomeye atasabye umutwa amucurira amacumu, imyambi n'ibindi? Murumva ko yari akomeye rwose, nako kazi yari ajejwe. We ntiyari ushobora kuronka umwanya wo kuronka harima canke wo gutunga inka, kuko yari ajejwe akazi k'ingirakamaro mu gihugu, kandi ntawamusuzugura aho hambere. Iyo rero bavuze ati umwami ntakubaza icyo waraye uriye, yarerekana rwose yuko ku bijanye n'ibyo waraye uriye, uri mu muryango munaka urashobora kurya rimwe ku munsi, uno munsi, ariko umwami ashatse, kuko yakugomwe mu kazi ukora, ukubaza ati umuryango wawe n'uwuhe? Turazi ko mujejwe ibi, reka uze ku kirimba uze kubikoreraho. Uba uronse nawe icyubahiro, ukava kurya umunsi umwe rimwe ku munsi, ukajya na kabiri cyangwa gatatu ku munsi. Nivyo nosigura kugira koko abarundi na mwebwe mwabibajije mutahura neza icari cy'abanyamabanga, akamaro bari bafise aho hambere mu nzego no mu gutunganya intwaro mu Burundi. Murakoze. Sorry. Nkuko mwakomeje kubivuga, numvise ko sinzi niba numvise neza, numvise ko Ntare Rushatsi ari we babiganiriye ko na Mitima Igamba, ariko na n'ubu sindamenya none uburyo abanyamabanga bagiyeho batogwa. Nicyo kintu nshaka kubaza Dr. Murakoze. Nari nagerageje kubisigura mvuga nti hari imiryango yafashije Ntare Rushatsi. Abambere babaye abakomoka ni kuri Mitima Igamba, n'abakomoka kuri we babandanije abajiji, ariko hariho n'abandi nababuze imiryango bamufashije gutunganya muri icyo gihe no kwita administration mu Burundi. Navuze abajiji, abahanza, abashubi, abavumu, ndavuga abatimbo, abanyange aribo abiru, abanyuka n'abanyakarama. Ariko turavye ingene abo bose baje baraza mu gutunganya igihugu, aho Ntare Rushatsi yari umwana, nk'uko bigenda ku mwana w'umwami, bamurungika kurererwa ahandi, na cane cane ahari ba Inasenge baba barongowe mu bundi bwami
muri ico gihe cabo ubwo bundi bwami bwari bukikuje Burunga aho hagati Kirimiro, Mugamba na Bututsi. Muri izo ngoma hari Ubujiji, hari Ubuhinda, hari Ubushubi, hari Gisaka, hari Bugesera, hari Nyaruguru. Aho hose rero yaciye abo bami kugira bamufashe bamurungikanye n'abantu bazomufasha. Naho havuye rero novuga iyi miryango yamufashije ubwa mbere. Abajiji bazananye na Mitimigamba avuye i Bujiji, abahanza bari aho i Bugesera mu Bahondogo, ko abahanza n'Abahondogo hari ico basaniye. Ubu tuzokomeza ubushakashatsi tubimenye neza. Abashubi hari i Bushubi baje bamuherekeje bamurungikanye, umwami waho yaramurungikanye abazomufasha. Hariho rero n'abandi mvuze nk'Abanyakarama bagiye gukomera ahanini kuri Ntare Rugamba. Aho hambere bari bafise ubwami bwabo bwari kure gatoyi, mugabo aho nk'Abanyagisaka bagiraniye ibibazo n'Abanyarwanda barasabye ko Abarundi babafasha, ntibyakunze. Gisaka ikija mu Rwanda, ariko i Burundi twari tumaze kuronka Abanyagisaka. Hariho n'umwamikazi tuvuge nyina wa Mwambutsa yari Umunyagisakakazi. Rero urumva iyo miryango uko yaje ifasha Ntare Rushatsi ubwa mbere kwima no gutunganya igihugu, barungitswe ahanini ni n'ubwo bwami n'izo ngoma zari zikikuje icyo gihugu cari mu ngorane kuri Jabwe na Soro, kugira bagifashe gisubire kuronka intumbero nyayo yo gutwara no gutunganiriza Abarundi. Murakoze. Ego cyane. Imbere yuko dutandukira uko abanyamabanga baba bazimanganye, reka tubaze kwanza gatonya Kiki Daniel. Mu cese cyawe hari aho uvuga abashinga amateka ukababaza uko bakorana na Sacega. Ikibazo mbuba bari batandukanye, hoba hari itandukaniro hagati ya Sacega ko tuvyumva mu gisomwa kumbure byoba ari ukuri byo byarabayeho, twebwe uno munsi tucaruka uwo dufasha ukadusigurira. Murakoze. Mu gihe cya none mu ntwaro twimura dukura ku banyamahanga by'ama Repubulika na demokarasi n'iki, hariho ikintu nka karite bakunda kuvuga ngo la séparation des pouvoirs. Hariho le pouvoir législatif itora amategeko ikanakurikirana n'ishigwa mu ngiro ryayo, hakaba le pouvoir exécutif ishira mu ngiro amaprograme y'igihugu igizwe na perezida, abashikiranganje, bahabura amatari, ba musitanteri n'abandi. Hakaba na pouvoir judiciaire igizwe n'abacamanza n'ibindi bisata bijanye n'ubutungane. Ibyo rero iyo tuvyumva gutyo twumva ko umenga ibintu bishasha, ariko ukurikiranye neza muri kahise ku Burundi byari ibintu byubahirijwe bihari. Hari ingoma zitatu kandi imwe yose yarigenga. Abanyamabanga bari bafise ingoma imwe, bari bashinzwe, nibo bari bazi amategeko agize igihugu. Rwagasore avyibutsa abakoroni mu ikete yabandikiye ababwira ko ngo ntibifuze ko mu Burundi bazana ibwirizwa nshingiro, ahubwo ko ibwirizwa nshingiro rihari rihasanzwe kuva na kera na rindi,
gusa nuko ritari ryanditse. Iyo bo bafise ingoma yabo nagereranije na pouvoir igereranya na pouvoir legislatif, iryo banga nibo barizi, umva mbega ububasha bwa naka buvahe bukagarukira hehe, mbega umwami arabisanya n'ubundi gute, uwazomusubirira arategurwa gute, ibintu nk'ivyo nibo bari babizi. Hakaba rero n'indi ngoma bitiriye ngoma ya Sacega yari ishinzwe ibijanye no gutatura amatati, guca imanza n'ibiki kuva ibwami gushika ku mugina. Niyo irimwo na bamwe twita abashingantahe. Iyo ngoma rero ya Sacega mu cese cane ndabaza nti kuko mba nibajije vyinshi mu bisanzwe bihari, aho usanga abantu bivangavanga mu bitandukanye. Wewe nimba uzinanye na generale kanaka canke colonel naka, urubanza rwawe urarutsindwamwo kubera ko urarutsindamo nubwo uri mu makosa kubera ko muzinanye n'umuntu wo hejuru. Nabajije nti mbega igihe cyanyu mwe ko mwarabashinga amateka mwakorana gute na Sacega? Sacega rero niwaserukira ingoma y'ubucamanza, ingoma yo gutatura amatati, ya pouvoir yindi, pouvoir judiciaire. Aha rero umuntu yotanga n'akarorero, ndanabaza ni mbega muratwemereza neza gose ko umwami za Nyabutongo yari yaziriye za Samandari? Byo mugani twese twarawize, ariko birasaba ko tuwiyumvira ko cyane tukumva uravuga iki. Umwami igihe ciwe hari akarenganyo, baracira imanza abantu atamatohoza abaye, abantu ugasanga nubwo gupfa araruciriwe kubera ko yadodoberejwe canke yarezwe n'uwundi muntu, atamatohoza abaye urubanza rugacibwa. Samandari muribuka umutego yamuteze yo kumusiga amucungiye inkono y'Inyabutongo. Inkono y'Inyabutongo yitabishije hanze, agarutse asanga zahotse. Turabizi twese ko Nyabutongo n'izindi mboga zose, imikubi, misoma, uko zitetse zingana ziragabanuka, ukuvuga ko zihoka zidasigara zingana kujya zari zingana. Agarutse ati mwami wandiriye Nyabutongo sinazisize zigira hano, raba ubunye ahantu nsanze zigera. Biraba binini, umwami aratanga n'igifukamunwa, aravuga ati ndaguha akabande k'inka ndagira iki. Samandari aratoya, koranya abagabo baducira urubanza. Ico gihe kubera ko ivyemezo biba bigoye, Samandari wenyene aca aravugisha ukuri, nanaguteza umutego kugira ngo ubone neza ko gucira imanza abantu bataburanye mudafise ivyemezo bikwiye mushobora kubarenganya bagacirwa urubanza rwa ngondagonde. Nuko rero iyo ngoma ya Sacega, iyo pouvoir, ingoma irasobanura pouvoir, ubwo bubasha bwo kuva ku bashinga ntahe bwari bwigenga, bwashobora guca urubanza neza, abanyamabanga bagakora akazi kabo bajejwe. Ni ukuvuga ko nta muntu yivanga mu kazi k'uwundi, amabanga yaragabuye. Ego Kiki, ndashaka hano hantu hasobanure neza uhasigurira, kuko ndumva uvuga ko ugereranije ku ngoma ya Sacega ya kera na n'ubu yuko hashobora kuba hariho ikibazo mu butungane. Bo hari ku iyo ngoma ya Sacega nyene nkuko ubivuze, uradusobanura neza yuko Samandari riwe nawe yabigaragarije umwami yuko umuntu ashobora kurengana. Ese urumva ko kera ho ntumva ko hashobora kuba hariho ibyo Samandari yabikoze, hari abantu bagenda barengana ku ngoma bagenda barengana? Bo icyo ni ikibazo cya mbere. Canke se ubu ubona ahantu hari ikibazo mu butungane ugereranije na n'ubu, ubona ubutungane ntubwizeye bukora gute uko ubibona? Murakoze. Urakoze. Akarenganyo urumva ko kari gahari. Hari akarenganyo gashobora kuva ku kutamenya canke kutagira ivyemezo bihagije.
mu bucamanza urashobora kuba warenganijwe mugabo ukabura ibimenyetso ntutsinde ukarushwa bavuga ngo warushijwe kubera ko uterekanye ibimenyetso bikwiye. Ariko Sacega ikintu yazanye canke Samandari ikintu yazanye yibukije kuva ico gihe nico gusubiramwo urubanza umuntu akarondera akafatirwa umwanya agahabwa uburenganzira bwo kuburana agahiga n'ibimenyetso bimwe byo gucira imanza ikibireraho umuntu ugasanga ararenganijwe. Impamvu aha hantu ndahaca akarongo nkasubiramo cyane nuko uno munsi turi mu mwaka wa 2023 turafise umwami Ntare wa gatanu yapfuye gute? Si wo mwami wa nyuma twari dufise? No mu Cesi canze ndabaza nti mbega abanyamabanga kubiki mudashobora kutwereka imva yiwe ahashinguwe? Abarundi twese turibaza, ariko abanyamabanga bagikora bakirangura neza amabanga yabo bagifise umwanya wo kubikora batarateshwa agaciro uzobaze ni ntatemwa ya Ntare Rugamba bokwereka ahantu iri niyo umwamikazi wo mu bihe mu binjana bya kera barakwereka, ariko imva ya Ntare wa gatanu Charles Ndizeye twese ntituzahanira. Umwami Mwambutsa Habangira Icenge yaguye mu mahanga twese ntitugifise ikibazo kubera we. Tuje mu bijanye n'ubutungane mu guca imanza urumva ko nka Ntare wa gatanu yarishwe yaciriwe urubanza ruberewe, twese ntidufise kabaza ku rubanza yaciriwe. Ku zindi ntwaro zakurikiye inyuma abanyamabanga batagikora ubu turibaza abahekuye Burundi ni bande? Ushobora gusanga hari abantu baciriwe imanza, dufatire nko kuri Rwagasore yapfuye mu 1961. Hari abantu bafashwe baciwe urubanza bakamanikwa. Ubwo turemeranya neza ko abantu bose bafise uruhara muri rujya rubanza muri rya rupfu rwa Rwagasore aribo baciriwe urubanza koko baciriwe, nubwo severe ntizohava ikenera ko hari ibindi bishasha itegereza kurondera kuri urwo rubanza. Imanza zagiye zicibwa mu myaka itandukanye, amakuba Burundi bwagiye bucamo. Iyo abanyamabanga baba bakihari, yaba urwego rwa ingoma ya Sacega igikora neza, no munsi tuba tuvyibaza kubera iki. Ni ukuvuga ko ubutungane bwaragiye, sinovuga ngo bwagiye ryari, uko biri kose hari ibyo twatesheje agaciro. Muraza kumviriza neza mu citabirizo cese canje ndagarukana cyane ko abanyamabanga bakwiye aho bari hose kugaruka bakatwigisha kugendera ibanga niki, kugendera ijambo niki, batwigisha ubushinga ntahe, ubuntu twaraze na sogokuru. Ibyo byose byitwa revaleur twatakaje, nibyo bikenewe kugira ngo no mu gihe cya none abantu bitwa ngo barasubiriye abashinga ntahe baca imanza buzuriza abantu. Uno munsi abantu baja muri ibyo hari abajamo kubera amashuri bize mugabo bagahengama, ariko bahengama kubera iki? Kubera ko batakaje wa muco, kubera ko ryabanga ritabarimwo muri bo. Ababa bashinga amateka ba kino gihe bitwa ko bariko bakora amabanga yahora ajejwe b'abanyamabanga, kubera ko batayiteguriwe kuri iryo banga, kubera ko batamiza akabuye k'abagabo, barajamo gusa kugira baronke peridieme, kugira ngo nibaduze amaboko itegeko ugasanga hari amategeko mabi yama yatowe twese tuzi, n'abandi barenganywa batari bake. Uva kugereranije kino gihe n'igihe ca kera, urabona ko kino gihe ibintu byose byatitutse. Simvuga ngo tubazure bagaruke bagakore, ariko nabo barabarundi. Hari banga bato bigishwa
iryo banga rero baze baryigishe mu gwaruka, baryigishe mu bakiri bato, baryigishe mu batwara, hanyuma tumenye ko Uburundi tumenye aho buva naho buriko buraja, naho n'ishusho twobaho mu myaka 50, mu myaka 100, mu myaka 200. Bobo ko ntibakorera kuri manda y'imyaka y'umwami umwe, babazi n'ubuzomukurikira n'ubundi azomukurikira. Abarundi bo ntibigera bahinduka, umwami yarahinduka mugabo Abarundi ntibahinduka. Iryo banga bagenda barihanahana mu babakomokako. N'umunsi rero usanga umuntu akomoka ku banyamabanga mu ugasanga niwe muhemu wa nyuma, kuko bose imiryango bavamo nk'uko bagiye babidusigurira. Yatohoje cyane akahise, imiryango bavamo no birahari kandi abantu bayivamo baragwiriye, ariko ryabanga ntibabanje ndanije barihanahana ngo ababakomotse ko nabo babe abagaciro, ahubwo twaratakaye. Ubu umuntu ashobora guhabwa n'izuru ryiwe cyangwa akahakwa n'izuru ryiwe. Nivyo nashikije mu cyese canje, umuntu arashobora gupfa azize izuru ryiwe, arashobora no gukira akijiwe n'izuru ryiwe kubera bivanye n'ubutanga. Ego ngerageje kandi kukumva gereranya ingoma ya Sacega nuko yakorana n'abashinga amateka kera, ukaca ugereranya n'ubutungane bw'uno munsi. Nta warunzi karimo, nta cyo uvuga ati ngo uzinanye n'umutegetsi kanaka ngo kugira ushobore gutsinda urubanza rwawe canke ngo ufite izuru rya gute kugira ushobore gutsindwa. Kera naho twovuga yuko nta bintu byo kufumbatishanya byari bihari kugira ushobore urubanza rwawe rushobore gutsinda. Sinzi ko hari icyo bitubwira ko udufatiye kuko kera byinshi ntitwabibonye, kandi burya mu kubitubwira babicisha mu bintu by'imigani. Uramaze kumva ahantu bigisha bavuga ngo ntimuze muce urwananiye ngoma ngo mwacire urubanza rw'urupfu. Urupfu wari ufise pouvoir, wari ufise ububasha bukomeye ko ushobora kwica n'uciye urubanza, ariko urwo rubanza ngoma yaragwititse. Mu karorero ka Samandari, uri kuraraba umwami aburana na Samandari hotsindana, hotegereje gutsinda umwami, ariko siko vyagenze. Kiki nkuko wabivuze nkurikije icese cawe, kwako kajambo uvuga ngo ubaza yuko abanyamabanga bagiye nkaho ndumva, sinzi niba numvise neza yuko ushaka yuko abanyamabanga bagaruka. None ubu ko kera twari turi mu gihe ca monarchie, twaba turi muri republika, ubu bagarutse bokura gute kugira ngo tubihuze n'iki gihe? Murakoze. Abanyamabanga nibaza ko kuba umunyamabanga ce n'est pas physique, si izina ngo miti migamba naze yaranashengeye ngo nagihari, si uvuga ngo wa wundi yarahari ngo niwazi, kuko ubu tunafise n'ibibazo byo kugwanira kuba umutegetsi, kuja mu kintu usanga umuntu agira ahabwa ibanga jamwo. Bishobora kwisungwa kuba muzinanyi, kuba muva hamwe, kuba musa, kuba mureha, kuba munganya amazuru manini canke maremare, bikaba arivyo bishobora gutuma woronka ubwo butegetsi. Mu gihe cabo uko byari bimeze, byari banga. Mu gifaransa bavuga les valeurs, ni mico, baravyiga bakavyigisha. Umuntu agakura afise agaciro kagaragara kaboneka, ku buryo ibanga yateguriwe ashobora kurijamo akarirangura neza, abifitiye ububasha bukwiye, kuko izo valere canke ni mico. Iyo mico yarayize ayibona neza ati ahantu ndahari nahanyene ndahari. Baba ngo murumva ngo kari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye, vuga ko bene ryabanga ryari ryabo. Kuvuga rero simvuze rero ngo ni babaterere bagarukane, ariko babandi bitwa ko babasubiriye. Hari abantu babasubiriye mugabo basubirira mu buryo buri moderne, ibi by'ama republika niki, bashobora ko nabo ikibanza arimo amenya icyo ajejwe,
akumva muri we, ariko ibyo atabiteguriwe, atabyigishijwe, atabyize, nta kintu bivuze. Kugira ngo bigaruke rero, ndumva ko wewe uriya mwana wawe urashobora kumuhindura akazoba umunyamabanga, ukamutegura ko azoba umuntu w'agaciro, ko azoba umuntu afise les valeurs zikwiye kuba muri kijya kibanza ashobora kuzoba. Ashobora kuzoba ari umusirikare, ashobora kuzoba ari umushingamateka nk'uko twabivuze, ashobora kuzoba umucamanza, ashobora kuzoba buramatari. Ibyo azobibe afise za valeurs zikenewe. Ego cyane. Uravye ni na refre y'icese cawe, turabona neza yuko uri kuravuga ngo abanyamabanga baroye he, uri kuravuga bwa buntu bwaroyeho nko kumubigarukana, kandi no kwitorero ikintu cya mbere baguma batwigisha ni kugarukira bwa buntu twarazwe na basokuru. Ego, reka kumbure Dr azogenda aratwigisha, kumbure buke tuzogenda turagarukana bwa buntu, tubugendere kandi tugendere ijambo. Tubwire Dr, bakamanganye gute, bazimanganiye he, byagenze gute kugira uno munsi koko ntihabe hakira abanyamabanga, boba barapfuye cyangwa boba bakiriho banyegejwe ahantu? I Burundi nk'uko nabitanguye mvuga, nabasiguriye mu Gifaransa, nasomye cyanditswe mu Gifaransa yuko ubukoroni bwagize uko bushobora kose kugira ngo bazimanganye koko abanyamabanga, ntibasubire kugira ibanga na rimwe ibwami, ntibasubire kugira ibanga na rimwe mu bijejwe no kwemera kw'abarundi ba kera, ibijanye no kubandwa, ibijanye no guterekera, ibyo byose byari bikomeye muri icyo gihe, barabikura kubera bazanye ayo yandi madini. Abarundi bategerezwa kujamwo, ko urazi yuko umuntu atatwara umwana wiwe kuja kwiga ikatikisimu baramuhana. Urumva ko byari bigoye. Rero muri ico gihe kuva babitanguye, kuvuga novuga ko ari kuvaho basinyiye ijya traité de Kiganda 1993, abanyamabanga bagiye barakurwa kuko mu mabanga bari bajejwe. Ikibazo cyahabaye i Burundi kugira ngo ntibashobore kugumaho, hariho ikibazo cyabaye ku bari ko baragira ubushakashatsi mu Burundi no mu Rwanda, barondera abarundi bofashanywa canke abanyarwanda bobafasha. Mu Rwanda batoye umunyarwanda ariwe Padiri Alexis Kagame, kumbure mumaze kumva, kumbure mwasomye. Bamusaba kurondera koko kubasigurira neza ingene u Rwanda bwari butunganijwe mu b'intwaro. We yaragiye abishikiriza umwami wo muri ico gihe, Mutara Rudahirwa. Mutara Rudahirwa aramubwira ati, hajya abantu babizi rwose bari abiru. Abiru nabo aho mu Rwanda, umwami Musinga abonye ko abo bazungu bariko baramugeramira, kuko yaranse byo kubatizwa, yaranse ibitari bike, yabona ko biriko bigiye kononera abanyarwanda, arabona yuko bagira bakore ku biru. Acara barungikira intumwa, ababwira ati, nukuri ndabona ko abazungu bagiye kubatera. Aho yabikoze bamaze kumwangaza, akiri aho ahepfo amajepfo, aho bamushikirije aho bitwa Kamembe, imbere yuko bamujabukana muri Kongo.
arababwira ati nimugende munyegere uko nimwahava u Rwanda ruzoba rupfuye bose, ntituzomenya n'akahise nuko ibintu byari bitunganye. Aho rero Rudahigwa aramubwira ati abiru barinyegeje, baranyegeye, bari ahantu ari bake bahazi. Ati nukuri je ndifuza yuko twoyaga. Barateba baramwemerera yuko bobonana, mugabo ababiru baramubwira ati ntidushobora kukubwira ibyo ubwiru, iby'amabanga y'igihugu amategeko yacu atubwira ko tuyatanga ku mwiru nkatwe, nuko n'umwami n'umwiru kuko yategerezwa kumenya nawe nyine amabanga atari make ku bijanye n'igihugu. Ti uwewe nturi umwiru, babwira Padiri Alexis Kagame. Byari bikwiye rero yuko tukwatira ukaba umwiru nawe. Niho rero yo Padiri Alexis Kagame we yashoboye kuvyandika abikuye ku soko nyayo y'abiru. Ikibazo i Burundi rero cabaye nuko uwo bashinze kubikora yari umuzungu, nta murundi yari ahari ngo amenye neza imiryango yoza kubwira, ariko abari babizi bari bahari, bari bakihari, tubivuga uko, ariko ntibigeze babatumbera ngo bababaze. Ibyanditswe rero mu Burundi ahanini novuga ko atakuri kurimwo koko, kuko bari bafise ukuri abo banyamabanga batashikiriwe ngo babazwe. Nivyo vyago twagize gushikaho abo banyamabanga nyene bacupira. Ni nka kurya iyo wabaye ministre canke umushingamateka ukava mu butegetsi utagifise icubahiro, utagifise abakugana, uracupira nyene n'inka wari ufise zigahera. Hamwe rero batanguye kugira rusansuma haciye imyaka 30 baravuye muri ubwo buzi bwari bukomeye muri icyo gihe, ayo mabanga yari akomeye muri icyo gihe, babaye abanyagihugu basanzwe. Usanga rero hamwe bagiye kugira izo rusansuma bakubaza ati umuryango n'uwuhe, ukavuga ati Muhanza ufise inka zingahe, ukavuga mfise 2, baca bakwandika Hutu. Uravyumva? Ariko ugiye kuraba sogokuru wawe yari umunyamabanga akomeye ibwami. Dufate nk'uwo bavuga yabaye umutabazi wa nyuma Burundi butaraja mu bukoroni, uwo bita Bihome, bavuga yuko yoba yari Umuhanza, yari akomeye cyane ibwami. Yari yarajejwe ingabo z'ibwami. Ni naco gituma yashoboye kubwira umwami ati ambura izo mpuzu genda zambare ukomeze ugende kubari mu rugamba, kuvuga ati igihugu ntikigwe mu minwe y'umwasi. Mwumva ko yarajejwe ibintu bikomeye kandi yarazi icyo ariko arakora. Rero uko niko rero abanyamabanga bagiye baratakara. Abantu baje kwandika ibijanye n'Uburundi ntibashoboye kumenya imiryango baza kubazamo ibya kera. N'uwo babaza tubisomye ibyo twasomye ngaha bavuga ati nanje naravyumvise, ariko ntiyavyumvise abihawe n'ababijejwe, abagize nk'amazina y'abami. Hamwe hari
ayo twashoboye kumenya, ariko ibyinshi koko byaratakaye kuko abanyamabanga batari bakihari. Ndabahe nk'akarorero aho Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yimikwa, harabaye ikibazo kinini cyane. Ni bande bazi seremoniyale bakora aho muri aho hambere? Mbega ni bande twoza kubaza? Hari umwe yibutse ko mu miryango yimika harimwo umuryango w'ababibe. Umuryango w'ababibe ni umuryango w'abatahira. Abatahira sinzi ko mubazi, n'abakomoka ku bami ba kera batahiye, nk'uku kera bitwa Abatare, hanyuma bakaza kuri cycle ikurikira ntibasubira kwitwa Abatare, baca bitwa, turabazi, bamwe bitwa nk'Abakundo, Abavubikiro n'abandi. Rero ababibe nabo nyene bari mu banyamabanga bari bajejwe ibyo kwimika umwami. Niho rero baciye barondera umubibe yoba yari hafi y'ubwami, basanga mu miryango yari ihari wari hafi y'ubwami cyane yari uwitwa Ntunguka Barnabe. Uyu Ntunguka ndiko ndavuga niwe avyara Muhozi Innocent, umunyamakuru muzi muri Télé Renaissance n'abandi bavukana. Uwo rero niwe yashoboye muri ico gihe kumenya bamwe mu miryango yaba abahanza, abajiji, nabo nyene bari bazi ibyo kwimika. Niho rero kwimika umwami Ntare byashobotse mu gihe cyavyo. Ni ukubumbisha rero ingene koko abanyamabanga i Burundi birukanywe, bacitse abarundi basanzwe, atacubahiro bagira, no gushikiriza amabanga bari bagishoboye, kuko byaciye bipfa byose. Na jewe bimwe bimwe kugira nshobore kubironka, uwo nashoboye bashoboye kunyereka yambwiye ati, mwana ushaka kumenya iby'Uburundi bikira Uburundi, iby'Uburundi bukira Uburundi. Murumva ko we yarazi ko koko Uburundi bushingiye ku mizi ikomeye yaranduwe, kandi umuzi nyamukuru wa mbere ari uw'abanyamabanga. Rero ni ibyo novuga kuri icyo kibazo mbajije, koko bikenewe ko abarundi batahura icyo twataye, ibyo twataye kuko ni byinshi cyane tuba dukwiye kumenya. Murakoze. Ego cyane. Imbere yuko dusozera ego cyane imbere yuko dusozera kino kiganiro, umushingantahe Home Prince yarafise akabazo yagomba kubaza. Ego nayo si ikibazo gitoya nashaka kubaza Dr. Kuko ndumva ko urwego rw'abanyamabanga rwari urwego rukomeye, none atugereranyije na n'ubu, kuko nkuko umushingantahe Kiki yavuze ko ugereranya urwo rwego rw'abanyamabanga nk'abashinga amateka. None mubona kugira ngo urwego rw'abashinga amateka twavuga ko rwaba rwasubiriye nk'urwo rwego rw'abanyamabanga muri icyo gihe cy'ubwami, mubona rwokora neza gute? Canke se umushinga amateka canke se uwo munyamabanga yoja mu mabanga gute kugira ngo twizere neza ko iryo banga rigiye kuba neza? Murakoze. Erega ikigoye nyamukuru cyane muri bihugu byacu nuko umuzungu yaje akadusamburira byose, ntitukimenya kuko atari ubu turiko turagira ubushakashatsi nyene, ariko abatwara benshi ntibakimenya kuko
uko uburundi bwari butunganijwe mu nzego. Iyo tuvuze ko hari inzego zitatu zitandukanye kandi zakora zumvikana, nibi abazungu bazanye muri organisation moderne ya politique, les trois pouvoirs. Ibi bavuga la séparation des pouvoirs, abarundi bari babizi neza cyane. Ariko iyindi ngorane ihari, uko kutamenya ibyacu bya kera. Iyindi ngorane ya kabiri ni ukutamenya ibi bishaje ko bitunganije, kuko n'ibyo abazungu baraza bakubwira ati muragira demokarasi n'amatora, nta bindi. Abo bari muri izo nzego ntibazi iyo notion, iyo ntumbero yo kuvuga ati inzego zitunganya igihugu zirunganirana, nta n'imwe iruta izindi. Umwami ntiyaruta abanyamabanga, kuko abanyamabanga bari gushobora kumubwira bati aho uriko urakora amakosa, uriko utwara nabi, umuhungu wawe twateguye aragusubirira, kandi bakamuhubuka akagenda. Ntiyaharira ngo troisième mandat iki, oya. Abanyamabanga bashinze uko ibintu bitegerezwa kugenda. Ikindi naco yavuze kiki bya Sacega, ari ubushingantahe, ari pouvoir judiciaire. Aho mvuga nti ingorane twagize nuko twatwaye gikoroni ku mukazo. Abagiye mu nyigisho z'igikoroni badutwaye ubwa mbere dukwikukira, babona uko umuzungu atwara n'igikenye. Bigiye hehe ibyo bya séparation des pouvoirs? Nta na hamwe. Ko batabigiye ku banyamabanga, ntibabyigire no ku bazungu. Umuzungu yazanye ya constitution y'ababirigi, paf, nibwo bitegerezwa kumera. Ntibazi icyo ari cyo Assemblée nationale, inama nshingamateka, n'icyo umushingamateka ajejwe gushinga amateka. Ego naho washinga uyakurikirana gute? Umwami cyanke premier ministre, umuministre atari karabitunganya, mwebwe mubyigenza gute? Mwararonse umwanya wo kubyiga? Oya, babateretse ngaho oti kurikiza ibi niko bimeze, mutana bitahuye. Gushika n'ubu niko bimeze. Ni bande muri bariya biga amabanga y'inama nshingamateka, amabanga y'umushingamateka? Aha niho hari ikibazo nyamukuru. Abo banyamabanga abo ba kera bavyiga mu miryango ijejwe ivyo bintu. Umunyamabanga w'umujiji, umunyamabanga w'umuhanza, umunyamabanga w'umushubi, umunyamabanga w'umunyuka, umunyamabanga w'umunyange, w'umutimbo, w'umusigi, bari bazi ibyo bategerezwa gukora ahibwami, kandi ibyo bategerezwa kubiha umwana wabo babona yuko mu bana bose afise ari washobora kumusubirira muri ayo mabanga. Abona ko ari umwana yifashe, ni nka kujya kukwatira, nicyo kimwe. Hajya si abantu bose batirwa. Umuvyeyi yarabona ati ujya mwana ariko arakura, arafise intumbero yotuma ashobora kuba umushingantahe, agasaba abandi bashingantahe ati mumfashe kumutegura, bakamutegura, akazova mu bukungu abo umushingantahe bamukurikiranye bakamwigisha. Ivyo rero ntiturabishika ko ngo tubitahure. Tuja muri politike nk'ivyaduka, atana kimwe tuzi, ntituzi n'ivya kera, tuzi n'ibi vya vuba, tukibaza yuko tuzotunganya igihugu kigatungana neza. Turibesha cyane.
murakoze. Ego cyane Dr. tugiye gusozera kino kiganiro ariko ngarutse kuri ico warugiye kuvuga tukagaruka kandi n'uno munsi nitwo kwitwaza ko ari ngo intwaro y'abakoroni ni inyigisho abakoroni badushizemo canke ngo tugaruke ariko mbona hanini yuko umengo ni imitima yacu y'abarundi yoba yarapfuye kuko hariho ibihugu bimwe bimwe turavye nko mu gihugu kibanyi hiyo ya Kanyaru aho umutegetsi akoze ico atarategerezwa gukora canke atakoze ico yategerezwa gukorera umunyagihugu arabihanirwa bitavuze ngo umutegetsi kanaka. Hari mu gihugu ca Tanzania umushinga amateka yaragiye kurahira biramunanira kurahira ntivyabujije yuko ngo yabava he mu mugambwe wihe canke ubwo nyene bace bamusezerera ariko uno munsi mu Burundi harabo bambugwa amatongo umushinga umushikiranganje yoba bijejwe ntabikurikirane cyangwa ngasanga arimo mu bamwambura bega ahanini nuko kutubahiriza kutamenya akazi k'umunyamabanga cyangwa kutamenya ico bujeje canke ni bwa buntu wamutwigisha tubwira. Ni novuga ko ari byinshi, hariho ubuntu nivyo, hariho kutamenya igihugu icyo ari cyo, hariho n'ibijanye no kwiga ukamenya ibijanye n'intwaro. Ico namavuga muri itorero education politique. Hari umuzungu yanditse ati abaza ati mbega ikintu ca mbere muri politique ni iki? Niwe nyene yishura ati icya mbere ni ukwiga education. Ati icya kabiri naco ni iki? Arasubira kwa kundi ni ukwiga education. Ati icya gatatu naco ni iki? Arasubira kwa kundi nyene ni education, ukwiga. Rero niba mushaka kuja kugira politike mutize icyo ari cyo inzego, mutize icyo ari cyo aho hambere ubunyamabanga, ubushingantahe, mutazi icyo ari cyo ubuntu, nimwibaze ko hari icyo muzoshobora. Ntibikunda. Ubukira umukungu nawe ntatwara, umukungu ariga. Rero gukomezwa tutwagwa n'abakungu kuvaho hambere bisha abashingantahe babiri bari bakomeye Rwagasore na Ngendandumwe, bo bari baratahuye icyo ari cyo intwaro, icyo ari cyo inzego. Barabatwikiye tuba imfuvyi gushika n'ubu. Mwebwe mukiri bato rero mumenye ko ikintu ca mbere kuwifuza kuja muri politike ari ukwiga. Murakoze. Ndabashimiye cyane ko namwe twitavye kandi nizere ko no ku munsi wa mbere kandi ukurikira muzoduhakanya dufite ibintu byinshi dushaka ko mutwigisha. Murakoze cyane Frank, murakoze yuko iki kiganiro kiraba akahise kugira ngo dutunganye neza igihugu cacu. Ni ciza gose muragikomeza kandi twifuriza yuko abazocumviriza baguma biyongera cyane cyane mu guharuka, rutokomeza ruhendwa n'ibijanye no gutandukanya abarundi. Murakoze. Ego cyane umushinga ntaye Kiki Daniel tubashimiye ku ntererano yanyu, ku bufatanye bwanyu mu bandanya mutwereka muri kino kiganiro menye ukuri wubake ibirama kandi tukabatera n'intege ku bikorwa byanyu byese byiza mwama mutwandikira birimo amajambo meza kandi yigisha. Ndabashimiye Kiki Daniel. Murakoze cyane, murakoze no kudutumira, mwakoze no kuba mwarakurikiranye ibyese byanje na cyane cyane iki banyamabanga mwagiye hehe. Ndabemereye ko igihe cyose muzonkenera nzobitaba. N'urugendo ndimwo, ibi n'ibikorwa biri mu bindaje itiro. Ndafise indoto, ndafise uko mbona n'ibyo nipfuza ku Burundi bwacu. Ibyo nabyo muzabibona mu cyese gikurikira nise ikindaje itiro. Ego cyane, reka nawe Home Prince ndagushimire ku bufatanye bwanyu muri kino kiganiro kandi nizere ko no ku munsi wa mbere ukurikira muzotwitaba mukadufasha.
Ego murakoze cyane murakoze kandi nzokomeza n'abafise ibibazo bakomeze baze batwandikira kugira ngo nabo bagire icyo babaza nkuko natwe tuba turi ngaha tubaza tunababariza abafise ibibazo baze babaza kuko inyigisho z'ubuntu ndumva ari inyigisho zikenewe zishobora kugira aho zikura igihugu cyacu. Abanyamabanga mwagiye ndi umwana w'u Burundi ndabahaye bwakeye. Mwaramutse nimuze mutwigishe ubuntu bwa sogokuru, ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo, amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagishe ibanga ijuze. Ni mwebwe muzi uko Burundi ntwero yabutweye, uko rufuku yabufukuye nuko rugamba yabwaguye, muheruka bihoma bwigura gisaba bayaraguye. Ni mwebwe muzi uko abamikazi bava mu banyaruguru, mu babanda, mu banyakarama na bene ngo atanduru. Ni mwebwe muzi impamvu ababanda bavuye mu batoni, nimba aribo bagwanije abaganwa vyoba biteye isoni. Barasubiriwe n'abanyagisaka n'abahondogo hazitutse. Mbega yemwe juru rya kugwa yazize iki ko mutabivuze? Nimuze mubitubwire neza, nimwe mubizi. Ni mwebwe mwenyene ngo mwaca imanza z'ibwami, mwotubwira koko yarari Nyabutongo za Samandari. Ni mwebwe mwari muzi amabanga yo ku Kirimba yose. Nimutwongorere nimba abami baravukanye imbuto bose. Mwebwe muri abashinga amateka mwakorana gute na Sacega? Ibwirizwa nshingiro ko ritanditse mwamenya gute abogego? Ubuki ntibugitangwa kubisikanya, ubu byarabaye indahiro. Ibirori vyo ku Kirimba mwabitunganya mwiyubara imiziro, umuganuro mwatunganya neza kuva na rindi kukabanga ko Patiri Kanonika yarawubambuye, abubu ntitukimenya ivyawo. Nta n'uwasigaye ngo anyeguruke ko yagiye. Turazi ko akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye, ngo mubone rurangiranwe ibanga ryayo twararizirikanye. Ibigabiro vyaragwiriye mu mihingo yose ntibikirimwo imiziri. Ikigabiro c'imakebuka ivyaco vyabazwa batimba, mukihari mwihigiro hari mu minwe y'abanyagisaka bazishorera n'ibwami, bakazihimirisha heza amasaka. Aruhuke baranshakaje yararyamiye koko abagabo, akaba yashinguwe nk'usigwa na nyamwigendako. Abanyange n'abiru bazi ibanga ry'intatemwa y'umwumwe, barihe ngo tubabaze umwami wawe nyuma aho yashinguwe. Mwaramutse nimuze mutwigishe ubuntu bwa sogokuru, ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo, amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagishe ibanga ijuze. Imana umwami n'Uburundi sinzi uko babicuritse mu gusenga twisunga Banyisirayeli n'ab'ibugarire.
Sebarundi yarabaye Semugambwe na Sentare ububaganza ku gahato na Nyarucara arashikana. Yariganza asaba inka n'imirima vyose vyariguye umurundi wubahawe kandi akakwa n'izuru ryiwe. Ni mwebwe mwari muzi ibanga ryo kwagura imbibe, abu naho mwadusigiye bahagaba imbona nkubone. Mukihari ntiyagira umuryango yaragaba akaganza, aho kudushira hamwe uwo baratugabura bakatwangaza. Nimunyeguruke mutwimikira intahe, nimuze mutubwire uko vyagenze twumva ngo Ntiruhwama na Sengiyumva baduciye mu ryahumye. Siry'uyu munsi na Ntiruhwama ujya mwaka ntibavuga rumwe. Micombero na Bagaza barahirikanye bose bava hamwe. Urwaruka n'abageze mu zabukuru ntibashira hamwe. Bamina na Mirerekano basangiye ubwoko baratukanye. Abahima n'abanyaruguru ni kuki batacana uwaka. Ndadaye na Gahutu barashaka demokarasi ujya mwaka. Abarimyi n'aborozi batemanye twemere ko bapfa ingoma. Ngorori na Muramvya barafatanije guhirika ingoma bashikiye Repubulika barasubiranamwo. Abapfumu banyu batubwire ko babona ko n'ubu Abarundi tuzoba tucikoreye umusaraba tuvuna ntitugiteka ngo bishe twagizwe amabi mu kivunga twararemezwe intebe ishushe amoso zatembera mu nda. Turara ntibuca turara rubunda n'inzara mu nda. Twamana intekera ku mutwe twishwe n'agahinda. Bamwe turacavunde mu makambi y'abaziteshejwe, abandi tubohewe mu gashatarubanza twaciriwe. Abandi turara hanze tubona mu nzu ntitugitanduka nyibisaka ibishanga n'imisambi. Ubuntu bwaragiye, abantu barica abandi batabara. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana, ndabibutsa ko bino biganiro vyacu mu bisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org. Ukaba ufise ico ushaka kubaza muri kino kiganiro cyangwa ushaka guterera, utwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije kubategurira kino kiganiro. Yves yadufashije mu buhinga bw'ivyuma arakenuye, nayo Joe Frank Ndizeye ndabashimiye naho ubutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, Mariko nagutwayike warampemukiye, Mariko uri njyajya warampemukiye, Mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, Mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine.
Magazine.